Ikigo c'Ikajondi aho ni muri komine ya Rutovu intara ya Bururi ni ikigo kijejwe kugwiza imbuto z'ibiraya, imbuto z'ibigori hamwe n'imbuto z'ingano. Ikigo naco cahora citwa Projet Maraîcher kiri Bujumbura kijejwe kugwiza imbuto z'ivyamwa n'imbuto z'imboga. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura kandi umufuko wose uronka amafaranga ari byo hangiro rya leta mvyeyi kandi leta nkozi y'igihugu c'u Burundi, Yohani Claude Mbarushimana umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aherekejwe n'abayobozi ubujejwe imbuto, ubujejwe gukinga no kugwanya ingwara n'ibikoko vyonona imirima, ubujejwe gusubiza akanovera isi ndimwa, yarakoranije inama hamwe n'abakozi bose bakorera muri ivyo bigo uko ari bibiri kugira ngo barabire hamwe icokorwa kugira ngo ivyo bigo uko ari bibiri bishobore kubera amahigwe abarundi bose kubijanye no kubarosa imbuto vyoroshe. Iyo nama irangiye umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi ari kumwe n'abayobozi bamuherekeje yaciye agenda mu mirima kwirabira uko imirima yifashe, akaba yasanze imeze neza nkuko namwe muvyibonera kuri ayo mashusho. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu koko kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga, umuntu wose uronke ico ufungura, mazi yuko leta y'u Burundi yadusavye yuko dusanga abakozi ku kivi. None musi rero mu bushikiranganji bw'uburimyi ibidukikije n'ubworozi twazindutse cyane cyane mu buyobozi bukuru bw'uburimyi twazindutse dusanga abakozi ku kivi, mazi yuko leta yashizeho ibigo bibiri kugira ngo bino bigo bibiri, ikigo ca mbere n'ikigo cunga Ikajondi, ikigo kijejwe kugwiza imbuto z'ibiraya, ikindi kigo ni ikigo kijejwe kugwiza imbuto z'imboga hamwe n'ivyamwa. Abakozi rero bari muri ivyo bigo bibiri nibo twazindukiye kugendera kugira ngo koko tuganire, tubasange ku kivi, tubaremeshe, turabe kandi n'ingene koko umwimbu w'izo mbuto wo kwiyongera, haba izi mbuto z'ivyamwa n'imboga, haba izi mbuto z'ibiraya n'ibindi barima ngaha. Rero ikiganiro twatanguriye ko cari co kurabira hamwe koko ingene umwimbu wogwira w'izo mbuto kugira bene igihugu bazironse ku gihe kandi ku giciro giciriritse. Twahanahanye ivyiyumviro rero kandi twabonye neza yuko bishoboka. Haba kuri iki kigo c'Ikajondi twabonye yuko abakozi bari ku kivi, abakozi kandi bafise ishaka ridasanzwe ryo kugwiza umwimbu. Rero kwico twumvikanye yuko ngaha iki kigo c'Ikajondi gifise hegitare zirenga 400, koko hagiye gushirwaho igicapo ciza cingene hagiye gukorwa gusumba uko hameze, ku buryo twiteze tugiye gutangwa kwitega amatoni 600 y'imbuto z'ibiraya ku mwaka w'irima. Hazobaho igicapo ciza kandi kizokurikiranwa cane kugira ngo abene gihugu baronkere amahirwe. Ku kigo kijejwe kurima imbuto z'imboga n'ivyamwa naho nyene twaganiriye bidasanzwe, twaganiriye kandi twumvikanye ko kuva uno munsi naho nyene hagiye kuba igicapo gikomeye ari wo mugambi w'ingene kino kigo kizobera amahirwe y'abene gihugu uhereye ku rwego rw'igihugu gushikariya ku mutumba. Ivyo rero kushirwa mu ngiro y'ico gicapo bizotuma bene igihugu badasubira kubura zijya mbuto bahora babura. Iki kigo kandi kizokorana na Izabu
kugira ngo ibikorwa byose bizogende neza. Rero murabona ko twaje tuja ngaha ku murima, twasanze koko ibikorwa bimeze neza. Biraboneka yuko bamaze ibi bigo bibiri byamaze kwitabira bikorwa, byamaze kwitabira umugambi wa leta Nkozi. Nankeka rero ryahangiro leta yihaye rirashoboka, kuko turabona yuko abakozi bamaze kuja ku kivi. Murakoze. Abo bayobozi b'ivyo bigo byose uko ari bibiri ndetse n'abayobozi bari bamuherekeje, umwe wese yariyemeje mu vyajejwe ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu wiyongere, abarundi bose babone gushika ku iterambere rirama. Twabibutsa kandi ko Ikajondi ari kimwe mu bigo vy'iratiro ry'uburimyi n'ubworozi. Leta y'u Burundi icishije mu bushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi yashizeho ibigo vy'iratiro bishika 5. Muri ivyo bigo ni Centre Kajondi ikaba yaragiyemwo kugira ishobore kugwiza imbuto z'ibigori n'imbuto z'ibiraya. Nkuko tumaze imisi dutembera muri amasantre ibigo vy'iratiro, turabona yuko ari ibigo vyiza cane, turabona yuko ari ibigo bizotanga umwimbu ushimishije, turabona yuko ari ibigo mbere binatanga n'akazi. Turabona yuko kuri iyi season turiteze umwimbu ushimishije, yaba ku bigori no ku biraya, nkuko namwe mubibona iyi mirima iteye igomwe. Aho twashe gushika muri kino kigo c'Ikajondi, hari mu ntumbero kwishikira ku kivi kugira turabe ukungene imirima yifashe. Tukaba twananezerewe cyane kuko aho twaciye hose, haba mu mirima y'ibiraya, mu mirima y'ibigori, twasanze imirima isa neza cyane. Mu majambo make, twama turiko turaca mu mirima itandukanye mu ntumbero y'ukuraba ukuntu imirima ibisanzwe yifashe, kugira ngo dushobore kuza turahana impanuro zimwe zimwe ku bijanye n'ikoreshwa ry'imiti, ndetse no ku nyigisho duhanahane n'ivyiyumviro bitandukanye ku bijanye n'uburyo butandukanye bwo gushobora kurwanya indwara n'udukoko tubangamira imirima. Rero twanagiriwe amahirwe aho twaciye twasanze ya imirima y'ibiraya canke y'ibigori atangwara ziriyo, imirima isa neza. Tubahimiriza yuko boza baragenzura kenshi iyo mirima kugira ngo bashe kubona yo akabazo ari indwara canke udukoko, ari ivyo bashobora gukoresha ubuhinga busanzwe bw'intoke mu kurwanya utwo dukoko, bace babikora vuba mu maguru masha muri mutarononekara, aho basanze na hari indwara ko ari indwara zimwe bisaba yuko umuntu aheza akarandura ico gitegwa kiba kigwaya akacigiza kure y'ibindi bitegwa kugira ncandukiza ibindi, naho nyene babikora. Hari akigoro igihugu cacu cama kikora kibicishije mu bushikiranganje by'udukikije uburimyi n'ubworozi, aho hari ikigega c'intega bizoza c'imiti, kugira ngo mu gihe bikenewe ko duhangana n'ivyo vyononye dukoresheje imiti tuyikoreko. Ariko kenshi turakunda guhimiriza abene gihugu yuko bokoresha uburyo busanzwe bwo kurwanya ivyo vyononye. Kenshi na kenshi tukabahimiriza iyo ari nk'imfunya zateye ivyo bihori ko uburyo bwa mbere tukoshira imbere ari bwa buryo busanzwe bwo kubitoresha amaboko, hama tukavyica, hama tukabizika, hama tukikora kuri iyo miti mu gihe tubona yuko gukoresha amaboko vyasenzwe. Nukuvuga turiko turagerageza guhimiriza abene gihugu guhana impanuro n'inyigisho kugira ngo ntituze turaja kuraba imirima gusa ko batubwiye ko yatewe, ariko turabahimiriza yuko kenshi bokwama baca mu mirima misi yose kugira bagenzure imirima hama batabaze hakiri kare. Nkuko musanzwe mubizi, leta mvyeyi, leta Nkozi yarafashe intumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura,
umufuko wose ukaronka ico ubika. Kugira ngo rero iyo ntumbero ije mu ngiro, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bwaciye bufata iya mbere mu gushiraho imirima ratiro arivyo twita centre de rayonnement, aho ngaha mu Burundi dufise iyo mirima ishika 5. Uno musi rero mu buyobozi bukuru bw'uburimyi twashimye kugira urugendo kugira ngo turabe uko iyo mirima imeze. Tukaba twahereye muno murima w'Ikajondi, ngira ngo mwabonye ko twaje turi ibisata bitandukanye. Nka jewe igisata kijejwe gusubiza akanovera isi sanzwe ndongoye, twaje kugira ngo twirabire vy'ukuri ko imirima yoba yafumbiwe neza. Aho twashoboye guhera rero kuno murima w'Ikajondi, turabona yuko ari umurima uteye igomwe, turabona yuko ari umurima ifumbire bayikoresheje neza uko twayibigishije, ariko iyo mirima imera neza kuko twafashe ingendo yo kudasubira gukorera mu biro. Ari naco gituma mubona twirirwa turiko turagira ingendo zo kugendera abene gihugu kugira ngo turabe yuko abene gihugu ivyo twabigishije bashoboye kubishira mu ngiro. Twebwe turiteguye cyane. Ubwa mbere nuko twiteguye gukorana n'abandi dusangiye imirimo mu buyobozi bukuru bw'uburimyi. Ikindi kigira kabiri nuko twiteguye kwegereza imbuto abarimyi kugira ngo bazironke bitabagoye batarinze kugira ingendo ndende. Twiteguye kandi gukorana n'abagwiza mbuto kugira ngo turonke imbuto zikwiye dushobora gukwiragiza mu gihugu cyose.